Barundikazi namwe bakunzi b'Uburundi, kw'izina ry'umuhari MAP Burundi buhire ndabaramukije. Kuri uno musi igenekerezo rya 13 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024, Uburundi bwibuka kuncuro ya 63 igandagurwa bunyamaswa ry'Umushikirangoma wambere w'Uburundi Umuganwa Rudoviko Rwagasore. Kuva kuri uyo munsi mubi w'igenekerezo rya 13 gitugutu 1961, Uburundi bwahekuwe umuyobozi abushitse yari agiye imbere abarundi n'abarundikazi mu guharanira intahe yo kwikukira kw'igihugu cabo. Yari umugabo w'ijunja n'ijambo, atavugira muvumbi kumuvumba. Icibagiwe no gutamikwa ijambo. Icari kimuraje ishinga kwari ugushinga umushinge w'ubumwe, amahoro n'iterambere bishingiye ku ntwaro rusangi nyayo uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Ubutwari abarundi bamubonamwo bugaragarira ku ntsinzi idasanzwe y'umugambwe uprona yaserukira mu matora y'abashingamateka yo kuwa 18 Nyakanga 1961, aho uwo mugambwe waronse intebe 68 kuri 64 zitegekanijwe, no kuvuga ibice birenga 90%. Inyuma y'imisi 10 ayo matora abaye, inama nshingamateka yemeje Umuganwa Rwagasore nk'umushikirangoma wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Mu bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu, Rwagasore yari afise imigambi itomoye yerekana aho Uburundi bwari naho bwagomba kugera mu maguru masha. Yari afise umugambi w'iterambere kuri bose, iterambere ridakumira bene Burundi iyo bava bakagera. Kubwa Rwagasore, uwutsinze amatora ategereza gutwarira bose atakuvangura. Mu kwerekana ko abayobozi beza ari umushinge w'umutekano, yagize ati: ahatagira ubukuru nyabwo ntihagira iteka, ntihagira nitekane. No kuvuga yuko atana amajambere ahaba. Uretse ubumwe, umutekano, intwaro rusangi hamwe n'iterambere kuri bose, Rwagasore yashira imbere kandi yifuriza abarundi. Yari anazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri, ubutungane bwunga, ubutungane bukingira bose, abato n'abakuze. Yagiriye ko amenyesha icese ko imihimbiri, abasuma n'abambuzi bazohanwa vy'akarorero. Basesa nkuyoze nabanda yamutaye bamaze kumva no kubona ubutwari bw'uwo murongozi, babonye ko atakibanza intwaro nshasha izobaha. Baja inama yo guhekura Uburundi n'abarundi mu kugandagura uwo muganwa atari umugani, inyuma y'imisi 16 gusa ari mu mabanga y'umushikirangoma wa mbere. Gutyo baba banigiye mu meshi ubumwe, umutekano, intwaro rusangi, iterambere n'ubutungane. Rwagasore yifuriza abarundi, yifuriza kubashikanako. Barundi, barundikazi namwe bakunzi b'Uburundi, imyaka 63 irarangiye Uburundi buri mu ngorane. Bamwe baritwaje amoko, abandi bitwaza intara, abandi bitwaza amadini. Ariko Rwagasore yari yarerekanye ko ayo macakubiri yose atakibanza afise. We yifuza igihugu ca bose, ubumwe kuri bose, amahoro kuri bose, amajambere kuri bose. Ariko ivyo tubona uno munsi birateye agahinda. Abarundi baratotezwa, abandi baricwa bazira ubwoko bwabo.
bazira ivyiyumviro vyabo. Abakenyezi n'abigeme barakorerwa amarorerwa atagira izina. Abarundi benshi barangajwe barahunga baja mu bihugu bibanyi batinya intwaro mbi ibatoteza ibica. Barundi kazi hamwe namwe bakunzi b'Uburundi, harageze ko dukubitiza agatima mpembero tukibuka iragi rya Rwagasore, tukibuka ko yihevye kugira ngo turonke igihugu gifise iteka nitekane, gifise ijambo, natwe duhaguruke tugwanira agateka kacu, tugwanire iterambere, ubumwe, ubutungane na demokrasi nyayo kuri twese. Harageze ko twese tuba ba Rwagasore, tukankira abatwara konona itunga ry'igihugu turorera, tukanka ko imvuga kuri zipfungwa turorera, tukanka ko abarundi bahogwa ubwoko bwabo tubona, tukanka ko abantu bahogwa intara bamukamwo tubirabisha amaso yacu, tukanka ko abantu bahigwa buhongo kubera yuko batari mu mugambwe utwara canke mu bwoko ubu canke buriya. Kuri uno musi twibuka kuncuro 63 igandagurwa ry'Umuganwa Rudoviko Rwagasore, umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi buhire uhamagarira abarundi bose iyo bari hose kugarukana umutima wa gishinga ntahe wamye uranga abarundi, birinde ibibacanishamwo, bagwanye intwaro y'agacinyizo ibica aho kubageza ku majambere n'umutekano, ibapfunga aho kubaha uburenganzira, ituma bayihunga aho kuyihurumbira. Tugire amahoro, ubutungane n'iterambere kuri twese.